ngomba je nimwiyumvire iyo tuvuye abarundi tuyiwe tuyishije amagomba twagize n'izo mvugo zacu ingore twagize ziramaze kandi uno munsi ndababwiye ntituzopfa tuzisubiyemwo nibaze mu masabiri tuzogwana ntitwabyaheze ubu harageze yuko ata munyamahanga azosubira kudonyanga ibyo bariko baragira bamenye ko tubizi aho babucura twari munsi y'urujyo ibyo batuhenze biramaze abarundi bahembwe ntibagende abarundi b'umutima twubaka igihugu cyacu uburundi bwasubiye ku burundi ku bwa CNDD-FDD nshinga imizi kubera CNDD-FDD abarundi twasubiye kunywana uzo dutandukanya ngo muraba abagumya bangarema abagumya bangarema. Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari ari kumwe n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD aho yamenyeshaga yuko Uburundi butazosubira mu magorwa bwociyemo ndetse acaramenyesha yuko atamunyamahanga cyangwa se atabandi bantu baturutse mu mahanga bashobora kuba boza ngo babasubize muri kahise ku Burundi. Nyamara incabwenge nyinshi zisigura yuko mu Burundi hashobora kuzagaruka ibindi bibazo bigiye bitandukanye nkuko byuma bigaragara. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yavuze icyo gihe nyine yaragize ati nibaza mu masaha abiri tuzaduhejeje cyangwa se tuzatumaze kubanesha. Benshi barashingiye nyine ku migenderanire itifashe neza n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, ngira ngo mumaze iminsi mwumviriza uburyo rero imigenderanire itifashe neza, ahubwo iki gihugu cy'u Burundi kikama kirashyize imbere rero ibikorwa bigendanye no guhangana n'iki gihugu ndetse ahubwo kikajya no kwifatikanya n'ibindi bihugu bitumvikana n'icyo gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Mu nyuma y'uko rero Uburundi bwakomeje kurungika abasoda mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse na ya bataillon bamenyeshaga ikaba yamaze kugenda iragerayo, ngira ngo uno munsi mwakomeje kugenda murabona zimwe mu ntwazangabo ndetse n'abakomando b'abarundi nyine bafise inkoho ndende bariko baribonekeza ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndaza kubashyiriraho nyine isanamu y'umwe muri abo basoda. Biremezwa neza yuko baba barungitswe n'ubundi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Barungitswe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu gihe kugeza uno mwanya ibikomeje kugenda bigaragara neza yuko ibihugu byamaze kugenda birafata ingingo ikomakomeye cyane yo kurabira hamwe rero ingene ibihugu byobasha kongera kunywana cyangwa se kumvikana. Ariko Burundi biragaragara yuko bugifise intumbero yo gushaka kurwana inongwana ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kugeza uno mwanya hari amakuru y'ibanga namaze kugenda amenya, usibye abo basirikare bitari byamenyekana igitigiri cyabo bamaze kujya muri iyo ngwano nyine nkuko bikomeje kugaragara. Hari amakuru akomeje kugenda atugira muri uno mwanya, ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru ateye ubwo. Hari amakuru avuga yuko hari indege ikomeye cyane, ni indege yo mu gihugu cy'Ububirigi, bivugwa yuko yoba yarashitse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse ikaza no kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ndege yoba yarije kugira ite? Ese yoba yaritwaye ibikoresho by'igisoda? Ese yaba yarizanye basoda? Ibintu biba bihagaze gute muri uno mwanya, dore ko ari amakuru akomeje kugenda aravugwa cyane. Ese iyi ndege byaba bihagaze gute? Amakuru avuga yuko ku igenekerezo ry'I17 Ntwarante 2025 indege y'igisirikare cy'Ububirigi yo mu bwoko bwa Dassault Falcon 7X yavuye i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi yerekeza nga muri Afurika muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ndetse binavugwa ko yoje no kugera mu gihugu cy'u Burundi nga mu gisagara ca Bujumbura. Mwibanga rikomeye cyane, amakuru akomeza kugenda tugeraho niyo ngiye kubasangiza muri uno mwanya. Ndaza no kukubwira kwikete cyangwa se nyine kwikete yamaze gushigwa ahabona nyine n'ubushikiranganje bw'imigenderanire mu gihugu ca Qatar barashimiye igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda na Kongo ku ngingo bafashe yo kugerageza nyine kugarukana amahoro n'umutekano ndetse no kumvikanisha ndetse no kunywanisha abari bahanganye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mutwumviriza muri uno mwanya, ikaze kuri mwebwe mubana natwe aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ikaze mu makuru y'ino mugoroba, ikaze mu makuru ya rino joro, mwese ndabifuriza kumererwa neza.
abari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ngaha nyine mu gisagara ca Bujumbura hano hirya gatoya rwose aho nange niyicariye uno mwanya mwese reka ndabahereze ikaze mbifurize umugoroba mwiza cane canke ijoro ryiza mbere yuko uryama mbere yuko nyine ubasha kuba wogera icyo ukora reka ubanze wumvirize amakuru agendanye n'iyi ndege abandi mutwumviriza muri mu yandi makahitsi hamwe namwe abari mu micungara imwe n'imwe abari ku mitumba ndetse n'amaprovince mwese ndabahaye ikaze kuri mwebwe kandi mutwumviriza nanone muri mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'ababanyi mu karere ka Afurika nyine y'ubuseruko mwese reka twifurize kumererwa neza abari ku mugabane w'uburaya mu makungu ya kure mwese muri Amerika Aziya ndetse n'ahandi mwese reka twifurize kumererwa neza reka manze ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse reka nkwibutse yuko ari ingenzi kuba wubana natwe ngira ngo abantu benshi barategereje kumviriza inkuru nziza y'imigenderanire hagati y'igihugu cy'abanye cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi iyo bayongeye kumera neza ngira ngo murazi ko mu kwezi kwa 2024 aribwo Burundi bwofashe ingingo yo kugara imipaka ibahuza n'icyo gihugu cy'abanye cy'u Rwanda imipaka yo ku butaka Burundi bwagiriza icyo gihugu rero nyine ko cyoba gifatikanyije n'imihari imwe n'imwe igwanya Burundi irigwanya ubutegetsi bwa Gitega irimo nka Rwigitabara icyo gihugu cy'abanye cy'u Rwanda kiyakana ahubwo kikagiriza Burundi gukorana n'imihari imwe n'imwe yaragize uruhare mu y'abanyabwoko kugira bayi mu Rwanda mu mwaka w'1994 uno mwanya hakomeje kugenda arabaho amajambo agiye atandukanye Burundi bwarakomeje kugenda biragaragara yuko buriko burashotora u Rwanda Burundi buvuga yuko bigwanye bitohera rero amasaha abiri ingwano yo bayahejeje kurangira ndetse hagiye hagaragara n'ibindi n'andi majambo amwe namwe mu minsi mike iheze nibwo umukuru w'igihugu c'ibanye cy'u Rwanda ubwo ari mu nyubako ya Beka Arena yaragirije igihugu c'Ububirigi ndetse icyo gihe baci baranafuta umubano w'icyo gihugu nyine barawuca burundu uwo munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yagendereye ishengero rirongowe na Apotre Isidore Mbayahaga iki gihe nabwo umukuru w'igihugu c'u Burundi yarongeye asa n'uwagiriza u Rwanda avuga amajambo akomakomeye cyane ndetse yarabonetse n'andi majambo uyu Apotre Isidore Mbayahaga yaravuze yasa n'uwagiriza nyine umwe mu basirikare bakomakomeye cyane yarabaye n'umugambi mukuru w'igisoda c'u Rwanda nyine Richard James Kabarebe General Richard James Kabarebe amwagiriza amajambo akomakomeye cyane ntapfa kuba nosubiramo ngewe ngaha nyine ariko kandi ayo majambo yarakuruye uburakari buremereye cyane cyane mu menyeshamakuru bigiye bitandukanye haba abamenyeshamakuru bakorera ku miyoboro ya YouTube haba abakozi b'Imana bo muri ivyo bihugu abapotere nk'abandi bagenzi bambaye haga baragarutse ku bisanzwe birakogwa cyangwa se ku karangamutima kuyu nguyu Richard James Kabarebe bavuga yuko Isidore Mbayahaga yavuze atari ibintu by'ukuri ari ibintu nyine bitari byiza ayo ni amajambo nyine yakomeje kugenda araba amajambo nanone umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze icyo gihe nyine kuri uwo munsi kuri dimanche nabwo ntiyakiriwe neza mu gihe mbere gatoya hari yamaze kugenda hatangazwa ko harabaye ibiganiro cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi bigendanye no kuzahura imigenderanire y'ivyo bihugu byombi ni imigenderanire nababwira yuko yatumye nyine umubano w'ibihugu byombi utosikara ku buryo bukomeye cyane ariko abarundi nibo bantu navuga ko barahombye cyane nubwo imigenderanire y'ibihugu cyane cyane ibifitiye inyungu abanyagihugu cyane yuko bakora urudandaza bakagenderanira bagakora n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bibateza imbere nyine ariko nyuma y'ayo majambo umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati muri icyo gihugu c'u Rwanda nyene yaragize icyo avuga yaravuze yuko amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi atari amajambo nyine batatindaho cyane cyakora yaramenyesheje ko bagomba kuzasesengura byaba ngombwa mu biganiro biriko biraba nyine bakazobaza impamvu yatumye avuga gutyo mu gihe hariko hariho ibiganiro ariko n'amajambo nyine atari meza ariko yaravuze ati ibiganiro bikomeye cyane ntabwo dushobora kuba twotuma nyine ibiganiro bihagarara numenyeshamakuru yamubajije niba nta ngorane zishobora kuzotuma ibiganiro byongera guhagarara mu gihe nyine abanyagihugu bari biteze yuko bishobora kuba byohera hanyuma imigenderanire igasubira kuba yoba myiza kugeza ubu abantu bongeye kugira ubwoba baravuga bati ese iyi ndege uyu mubano w'u Burundi na Kongo n'Ababirigi uwo buhatsiki ntuzotuma yangwano Evariste Ndayishimiye yavuze ishobora kuzokwira akarere yongera kuba
Kwigenekerezo ry'icumi ntwarane 2025 indege y'igisirikare c'Ububirigi yo mu bwoko bwa Dassault Falcon 7X yaravuye i Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi irerekeza rero mu karere k'ibiyaga binini nyene nga ku mugabane wa Afrika mu buseruko cange muri Republika Iharanira Rusangi ya Congo nkuko bigaragara. Feri ya mbere yarayifatiye i Kinshasa nyine nkuko bigaragara nyine ku kibuga mpuzamahanga cy'indege nyine cya Njiri. Uwo munsi hari isaha hari saa 10 nyene n'iminota 45 nyuma y'amasaha 7 n'iminota 25 mu nzira yahavuye aho ngaho ku munsi ukurikiyeho nyine irakora urugendo rw'isa imwe n'iminota 36 iragwa mu gace ka Kindu ni mu ntara ya Mayinema nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ntiyaharaye ahubwo nyine mu masaha ya nyuma ya saa sita yarasubiriye i Kinshasa irahamara iminsi 2 bukeye kwigenekerezo rya 20 uku kwezi kwa ntwarane yarongera afata urugendo rusubira i Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi nkuko amakuru akomeza kugenda tugeraho. Ku munsi warakurikiyeho yarongeye kugaruka ngaha muri aka karere k'ibiyaga binini nyine irakora urugendo rw'amasaha 9 n'iminota 30 iragwa mu mujyi wa Bujumbura nyine cyangwa mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga k'indege mpuzamakungu cyaritiriwe Melchior Ndadaye i Burundi nyine aho yamaze umunsi umwe ikaza kuhava nyine ku munsi kwigenekerezo rya 22 uku kwezi isaa 3 n'iminota 7 z'agatondo irasubira Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi. Nta muntu n'umwe uzi ikiyo ndege ya gisirikare ubusanzwe igendamo rero abantu 16 yari igiye gukora mu gace ka Kindu cyangwa se i Kinshasa cyangwa nga mu gisagara ca Bujumbura. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga yuko Ububirigi bushobora kuba rero bwarohereje abasirikare mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Bivuga ko abasirikare rero bashobora kuba bari mu gace ka Kindu aho rero binjiye bafise ibikoresho birimo rero drone ndetse n'ibifaru. Ntibizwi neza niba rero abo basirikare baragiye ku mirongo y'imbere ku rugamba gusa harashize igihe rero Ububirigi buri inyuma ya Republika Iharanira Rusangi ya Congo mu rugamba ihanganye muri uyu mwari M23 hakiyongeraho ingabo z'abarundi cyangwa se Burundi bwararungitse amabatayo n'amabatayo. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'Ububirigi bazaba bafise inshingano rero zo gutoza abasirikare bo muri batayo ya 31 ijejwe gutabara aho rukomeye cyane mu ngabo za RDC zizwi nka FARDC. Umuryango w'umwe bwa Buraya kandi urayotse guha rero RDC inkunga ya miliyoni 20 z'amahero yo kwifashisha nyine mu kubaka ndetse no kuvugurura ibikorwa remezo by'iyi brigade ya 31 ikorera mu gace ka Kindu nkuko bigaragara. Mu gihe Ububirigi rero bwaba bwararungitse ingabo muri RDC ntabwo byaba rero bitangaje na cyane yuko iki gihugu kimaze igihe gisabira ibihano rero igihugu cibanye c'u Rwanda na M23 gishinza guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Ububirigi bwarakoze ubu bukangurambaga bwirengagije ubufatanye ingabo za RDC zifitanye n'umuhari w'iterabwoba FDLR washinzwe rero nyine n'abagize uruhara mu ihonyabwoko byarakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse n'imihari y'abazarendo n'ingabo z'abarundi bose bombi bahuje ingengabitekerezo nkuko bigaragara. Kohereza abasirikare mu ntambara yo mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo byabisobanuye yuko Ububirigi bwinjiye rero mu bufatanye bweruye na FDLR ndetse n'abazarendo n'imitwe ifite amateka cy'igihe kinini cyane yo kubangamira ikiremwa muntu. Ni icyemezo cyaba kibangamira rero nyine imyanzuro yarafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika nyine ku mpande zishamiranye mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Rusangi ya Congo mu kujya mu biganiro by'amahoro nk'inzira rero yonyine iganisha ku mahoro n'umutekano birambye. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya akaba ateye impungenge ndetse anateye inkeke. Ibi ngibi birashobora kongera kuza gutuma rero hibazwa ibishobora kuza gukurikiraho mu gihe umwari M23 wamaze gutangaza ndetse no kwerekana neza yuko utigeze urava mu bice bigiye bitandukanye na cyane mu bice bya Warikare. Mu misi iheze nibwo rero uyu muhari kwigenekerezo rya 2022 bari batangaje ko wavuye mu gace ka Warikare, ariko kandi uno mwanya amakuru atugeraho amakuru adushikira avuga yuko iri ni itangazo ryamaze gushyirwa habona rigaragaza neza ko uyu muhari utigeze urava muri aka gace. Kugeza ubu ibintu birakomeje kugenda bifata intera ku buryo abantu benshi baboneka yuko nyine biboneka yuko ingwano ishobora kuza kwaduka.
ni mu gihe hari amakuru avuga yuko hari abasoda b'abarundi bongeye kurungikwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ngira ngo mwagiye murabona abantu bariko barakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane amapaje hano mu Burundi, ngira ngo muriko murabona amasanamu amwe namwe y'abasoda b'abarundi bakomeje kugenda barahanwanwa nyine amasanamu yabo. Aba ni abasoda bamaze kurungikwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndaza kubabwira mu kanya aho berekeje ndetse n'icyo bategerezwa gukora cyangwa se icyo bategetse. Ibiboneka yuko iyi ngwano n'ubundi igikomeje, ndetse Burundi bwifuza ko ingwano idahera ku mvo z'uko abarundi cyane cyane akagwi gato nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko bitangazwa n'incabwenge, bavuga yuko mu Burundi haba hari imigambi ndetse hari n'ibikorwa by'uko abasoda bamwe hari akagwi kamwe na kamwe rero kaba karamaze gufata ingingo ikomakomeye cyane, ingingo yo gukomeza kuzana amahera cyangwa kuvoma amahera rero mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mbashimire, tugoreke mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa. Mugire umugoroba mwiza.